n'ibiki ibiki Wono kwe kwicara ngaho aha ni bijumba ahantu utazi aho mengo harahiye aha je bamwe mu bujumbura hari imodoka kandi barabari wanyu na modoka byase nakuje kukipine nabya sinabyase wakubye mwita bicara je namugonze ni moto kubera nebe ucumenya ko ari abagenda cyangwa za kupine nyuma rero acha umba rero kana hasure byari bikaze mikoro wose ndaza abanyabujumbura ko mwishimye uvuze gute ukiri ngaho urashaka barira kino neme nahana ko tete ko ngaho ngororera hano ejya bigore bari nakubyotse amojya byo Prita shaka hu rero nanze gukora rero ama nakubakije nebi uya dinna nabwiye ngorane teze bakuntu ndazi ko mwishimye ama nakubakije abashaka gusaba muzamuragwana umunye amarayishima ngaho abo baze nabo batomana iyo niyo ndero bakuretse iyo ruguru iyo bavuze atamidugiri barira reka wamuhungu we nureke ubu muvo ugutaye ngaha none reka n'idufatane reka n'idufatanire ufatana naco umuvyo ubu uraguteruye urakuzanye ugushize ngaha mu gisagara uno musi n'umuco jena namba ari ukuki jena hano mu gisagara tekereza umenye ivyo uvuga nabo umenye gutandukanya ngaha na ruguru Nose ukamuza kukukukara ukunda kwaki aradamana byonga abantu mutazi Bono usanga bwakure ku mata y'inyano yo twanyweye ay'impera aho gisagara murankanga jewe kwisi twese turi ingenzi utazi ivy'isaje tagwiwe umukobwa atazi cazoba atwenga intamire kwirajara ese gusaba uwo wine canke Yes, mabuja. Nakumva umuntu ariko arasura kubaraba. Oya na. Ko je ndiko numvise neto umuntu. Reka nda. Karibu. Uko tunakugira. Nanya wari mu biki. Nari kure. Nibiki. Ariko prema. Ndiye kukugurira. Ukatunemba kachaka pa. Ngona ndakomeretse nzira ngubusanga ngomeretse. None kaje nibiki. Chema socks kabisa. Tena takowe nukuri. Yo. Mama. Isa. Nibonetse. Yego ndashima. Yego nibonetse. Byamaze kukugira ko meze neza urumva? Kandi ibyo bintu byawe byo kuzura genda ku masengesho yawe ukaza utevye. Raba nk'aya masaha ageze utarajya mu isoko gusura. Fata igapo ucunyaruka mu isoko uje gusura. Urumva? Nani mama kugira tunyakotse. Nani nakutuma umukozi na uri ngari mu bindi avyukira kandi kaje byo kugenda ucuza ushikirija. So. Bindire wagenda fata igapo umukozi ari mu bindi ariko arakora wafata igapo uje gusura.
Reka nawe n'umuntu akwiye umuntu garuka turabona kubwira ejo witegure istazoza nzogera kumutegera azoza avuye ku ishuri ubu rero ubimenye ndabikubwiye hakiri kare ntuzongera kwatita nzo kwicara yarindira uza kumutegera buri ndabikubwiye hakiri kare uzuco witegura twahuye ntabwo ari wowe twahuye cyo wewe kutanyishura niko nganira nawe Shaka usubire mu nkobe ntajya mu nyumva waronse indero waramenye icyo naguho ewe ewe wowe nta bintu by'ibibazo bwira wavuye he hano byaho mu gisagara ugenda uravuga bivana n'ibyo uri kuravuga je ndabona gusa ko bisi ibibazo bwira cyangwa muhungu bwira ewe ibibazo ni byinshi nyine nibyo twese tubazi ko ku isi ibibazo biri none wewe ufite byinshi bimeze gutya uri bubanza n'amakuru shikira ibubanza aha naje kurondera umukobwa uri n'umushiki wanjye witwa Mpundu naje n'amakuru je kurondera ewe none iyi foto ni yajyanye abadufotoye tukiri bato ubona ko twari tukiri bato none ubu ko gashaka ata muntu ushobora kumwereka kuri iyi foto nimba ari ngaha mu muji ubu yarahindutse icyo ni cya mbere nakumenya gushika naho tubona n'umuntu agomba gusa nk'ubu abantu bagomba gusa uku ni benshi none nabamenyera rimwe na segiteri ntabwo yomenya cyangwa buramatari waho yewe yakubwiye ngo abaye ahagana aherereye he sinavuye ko ajya ryameshe sinobo gisagara none ko umuntu akubaza ntushake kumubwira erega nashonje aya ejo warambundaguye naraye no mwikanevu imibu yankubise none ndakubaza wewe uba warashiye ku ntebe y'ishuri ize amashuri atatu yose none woba warigeze wiga kuri kurambwira amajambo menshi mbwira ko wamumenye cyangwa umenye n'abazi yo kunywa n'inywera umuntu bafotoye akiri umwana ntushobora kumenya iwanje ntare foto iwanje cyangwa ushaka kongera kunkubira ewe avuga ko mu gisagara woba warize gusaba wewe igihe wari umunyeshuri warezwe gute nashaye ifoto iwanje cyangwa uvuge ibyo ni biki ibyo ni biki ashana abe yo foto y'imeri cyangwa uvuge ko uko utayiye ifoto ntacyo tuma ndayiguma ariko muhungu mu gisagara none umunsi ndabigusubiriyemo nawe uvuze ngo jya nagukubita mu gisagara si uko bahaba ubanze wige gusaba no kubaha urabyumva nta nicyo kirofu ibintu byose bivuye ruguru ingana ibi sinzi ntazi gusaba ntazi kimugoye hanyuma ifoto y'umwana ngo uno munsi inyuma y'imyaka n'iyindi ngo niyaje kwerekana ngo aronke umuntu
Maswali. Pega maswali. Alikuwa anafanya nini? Mungu. Nakuwaza. Usigaye uvuga Kiswahili, urakizi Kiswahili. Je, urazi ko Ikirundi kirangoye? Ndagerageza. Okay. Sasa hivi mashoksi yanakuwa anafanya nini? Kwa sasa hayupo. Hayupo? Kuna sema mama anamwagiza. Sasa kwa nini watengenezi huo? Mama anatengeneza, sio ndio kama ni mkorofi. Basi nimefika. Kwanza mama yupo. Niko ndani. Kwanza mama yuko ndani? Yeah. Oh, okay. Bwana Jefisto. Karibu mwana, karibu. Warahindutse, warabyibushe. Agapoka bazi karahindutse. Mama, nilikuwa na misi sana. Kweli tu. Leo gute? Ni kweli? Miaka 3 irenze. Tutabonana, so wabonye kumwona. Uragambe umunezero mwinshi cyane. Yaani unamaanisha yuko hapa? Ntarashika ntarataha. Papa wanianza kukumona. Nusira wewe. Nusira wapi? Wa musheri wawe. Okay. Tuachane na hiyo. Mimi na wamisi kwanza mimi. Si. Karibu karibu. Asante. Vizuri sana. Ikirundi waribagiye nukibuka na Kikenya. Ngo ndagerageza gike cyane. Mbura umwanya wose uvuganira Igiswahili kandi papa uzi ko Igiswahili nugo. Bo novuga ko ndamenye kuvuga Igiswahili cyane kubera nabaye n'abatanzania nibo bagenzi banje. None byagenze gute ku ishuri? Novuga ko ari byiza cyane. Uramenye cyane byakunaniye. Naweza tu mami. Yani nafasi ya kwanza nimechukua mimi. Kweli tu. Nishimwe. Asante. Kwa kweli baraka zenu zimenisaidia sana. Yego. Mami. Bo mashaka siko wapi? Masoesi na mtuye kwa mtondo. Yana na mtuye hivi ndio mkege kundondelera. Unajua kama huwa namumisi kwa sababu ya ile michezo yake, yani blagi zake zile. Acha mwibuka. Wale mtu na yeye nilikuwa nikikumbuka niko kule. Na mtumye none naragaruka ariko ari mu kugaruka. Okay. Umesema baba atarudi lini? Naza gushaka mu masezero kuko naza gushika ndani. Sawa, tunikutana na kupumzika kwa sababu nimechoka. Ahubwo kugira ko muri dushe kiyoga. Cyangwa bakuzanya akaje kwanza uburanwa kugira. Okay, bani lete. Mondo. Sa? Nyarwanda. Na kwa nini unakuja kunitokea mama? Tangu hivi. Sa? Kile murabire chini kuzanya baranga. Sinaje kukwakira urabona hari umuntu narigereje ngamuhira none yarakunzanira amahera. Abona ni nazahageza kandi. Sasa huyo mtu ndio yani unamaanisha ananizidia mimi. Ese gusaba uwo wimye canke kimu waguhaye birajyana biteye intimba nawe usaba Imana ngo avuga rumurusha turavuga tukavyisangamo. Dogo vipi? Sa? Vipi? Sa? Vipi? Cheo. Hausikii Kiswahili?
How speak Swahili? Igiswahili. How speak Swahili? Aya. Nukuri kwa Mungu je no nkivi bubanza. Nkavuga ngo je ngo ndumuswahili je nta Giswahili nzi. Naho nageze ngaha narabye hariya ndabijya nino sanga ntandi hantu ho guca. Cyamujyana cyari ngaha. Yebwira. Cya kuryama harya. Nibyo urumva ibaba bariciye mugabo ari akandi kayira ushobora kubandanya ushobora kubandanya. Benda kubanza. Nabonye ko utazi Igiswahili. Siko? Ngacumba ku radio gusa no kuri. Okay. Aha ibujumbura ufise umuryango. Kana muryango hari gusa numvise yuko ngo mushikanje ngo abino. Nayo nanje mvuga ati nje kumuraba. Ndabi uko yomfaje ko ragiye agira imoto sindamukane. None waje gute? Waje n'amaguru, waje n'umuduga canke? Naje n'amaguru mutama kuva mvuka sindurira. Mbeho waje kurondera wamubonye? Ntamubonye. Nagafoto sokuru yari yampaye bankubise kace karatakara nagaheze ndakabo sinzi no kuzomuronka kandi pole sana mbe va mu gatondo wafunga urafunga va mu gatondo naco ndashira mu nda. Okay bon Jeff sinzu nini ya bashobora kuja ndabutwari wanje bashobora kurara imisi bica nk'itatu hama cobana n'urugendo rwawe iwawe mari nk'imisi itatu hama cobana n'urugendo rwawe. Urakoze mutama ngira nawe ntunavyo genda gute ngasha igisagara kizima ndokucemera kizunguruka no kuri Tanganyika shikeho gushika ndose mpundu ndabo. Oya ntacyo nkoze wakoze yakoze ishano nta kibazo ngo tujane kuri wanje. Oya, ambari birato. Oya, ambari birato. Abandi washyize mu nzu yanjye ambari birato. Siko. Bari mu gaho. Umva, umukozi narahisha. Nagomba ndakurabira icyo uburanye. Amazi. Oya. Hari amata, hari fanta, hari amaji y'ubwoko bwose, bashobora guhitamo ikindi kintu wapana amazi. Amata? Yego. Na impeni no murayana? Oya, no na amata y'impene dufise amata y'inka gusa. Nicyo gituma mudakomeye numva ngo umuntu ngo apfa ngo amaze ngo mu myaka 20 ngo acapfa na 20 sinzi. Sole ko je ndenza 20. Hajewe hari ya ruguru wacu. Ufashikije umucibundi. Ibundi uraritse. Oya najonze. Ibundi ni iki? Ufata ibijumbu nyene ukabikubita mu ibundi mu budongo bishushe. Ugacurenza ko amata y'impene. Icyango biti imisi yi. Atakindi kintu nsubijemwe. Oya, aha turi mu gisagara ibyo bintu by'amabundi ntihari iwanyu mu misozi. Twebwe ntabyo tuzi. Nico tunywa amata y'inka. Tukafungura ibiraya, ibyo bita amasote, amasote, amafiriti. Amakote? Oya, hapana makote, amasote. Sanga ibyo bindi numva ngo biri mu bukopo mva ngo oya mbwira cyunywa genda kuzanire ibyo navyo turaza kubibona. Amata y'impene genyo namenye. Oya hari amata y'inka gusa. Nta kibazo unywa amata y'impene ashobora kunywa n'amata y'inka nta kibazo. Je no ko ariyo namenyereye gamutama. Byose nico kimwe.
ntacyo basinzaniye nico kimwe nta kibazo nibaze yuko iza kuyanywa kandi ngaho nzo ufoke ufata neza hama ndakuzanira amata ivuye ubusasi samukoze mutazi okay. Bon appétit. Ça? Bon appétit. Hein? Bon appétit. Jeo. Oh ya, akayaba. Ah. Murakoze. Akayaba. Okay, ingo tugenda gutwara muri salon bakumwe neza usa n'umunyamuco. Muri salon? Yego. Nibagiye umukasi. Oya, umva ndakubwire. Ibyo imikasi ni hari iwanyu ruguru. Ino turi dukoresha imikasi ngo tugende muri salon baraza kubyimenyera. Ingo maze ndagutware muri douche kugira ngo wiyoge wikure ko ndugomba. Ano woge bahita muri douche? Yego. Ingo tugende. Je twamenyerega mu ruzi. Naruka tugende, naruka. Now he. Inze. Ingo. Mundo.
je nibaza yuko ugomaze kuba uwo muhira kandi urabona ko bakumuye neza ejo abona ingene bakugize apana kujya kuntu wari waje usa n'umuntu wo mu ishamba bijya bipima byawe biraterana ubwoba numvise ngo brrr nagomanira bijya nibisanzwe tujye turabimenyereye je namara ujya nagwa korondezi mbe ni korondezi oya bayita tondezi apana korondezi nabyo banarushise ku mutwe igiye bangani nyamugigiwe komara mwemba sha ajya siyo majambo ariko kubera iki bijya bintu bimenana umutwe ko twe twaramenyereye okay umva rero ejo urabona ko twavuye kuri salo bwije mbwira uko byagenze kugira ngo umanuke uve ruguru atamuryango ufise n'Ibujumbura kandi uzi yuko ubuzima bw'Ibujumbura bugoye cyane byakugendekeye gute boss je kugansha ikintu inze n'Ibujumbura atamuryango naje kubwingora nukuvuga navuye hariya ndiko mfise ibibazo byinshi okay none ibibazo wagize canke ingorane warose hari iwanyu musigati nibi canke ingorane n'izi ico wamenya Bosco nuko je hariya narirukanganye cyane ndaronderwa na polisi abanyagihugu ku mabarabara hose bashizeho ibyapa ngo kurubone uzomufata zohema okay none polisi yakurondera niki kintu woba warakoze cotuma polisi kurondera bigashika naho uhunga iwanyu kamanuka Ibujumbura banyagiriza ko ari jewe nishe mama urumwicanye wowe aho no bigoreye kuko nta muntu n'umwe ashobora kumva ngo atahure uko atari jewe nari mvuye kuvoma sanga inzu baheje kwiturira none nayo kugira kandi abantu bayituriye bose baraho mugabo abantu bose ndigerageje kubibasigurira bakurageje ku mateleviziyo ku maradio ko ari je namuturiye none nayo kubigenza gute umuntu ntagira ijambo ntandi hantu nanje nayo kubivugira abifite amahera bagiye kubimenyesha makuru bavuga ko ari je namuturiye ariko si jewe aho vugisha ukuri uriyumva yuko mu mutima wawe atacaki kwagiye nukuri ko Imana Bosco je ndarahiye imbere y'Imana nzima nokwemeza ko iryo kosa ntaryo nigeze nkora uretse no kurikora ntariko no giyumvira mu buzima bw'Iwanyu ahubwo ikintu kimbabaza ndiko mbabaza ko igihugu kizima kitariho kiratahura ko tarije bako banyagiza ko je no banisha umuvyeyi wanje yanyibarutse akandira kuginosha mama nari kumuhora iki mama kwera iki mugaco ngaho munzu si umuntu yari kuvuga ngo basi ngo ntuke cyangwa nyimutoto kujya byose nje navyirondera nkavyi none umva nari kumuhora iki okay none kombye ko polisi kirakurondera ari Bujumbura rero ico womenya abapolisi banyagara nk'ibyatsi aho ni bazohagusanga ahubwo mwabyo musanzwe mumenyereye Bujumbura bwana mbese ngo hari ukuntu ngo umuntu ngo bamuhindura mu maso je mutuwe mu muhindura mu maso kuko je nshaka kwanza kwanza mbona ina mpunga ndamusigura byose ukuntu byagenze hanyuma ibyo je hanyuma ndabe ko umuntu ari cyo yomfasha basi dushire basukura habo banza wumvirize je sinibaza yuko bazokumenya kuko ubona ko bakumuye neza nk'umunyamunci n'izina ryawe tuje turihindura izina ryawe turihindura ndo wahindura gute oya turarihindura gusa gatoya ntibazorimenya sinzi ubu rero ndavuga ko witwa Kurubone ndaguhinda izina kandi ryiza kuva uno munota utangure kubwiyumvamo yuko ari izina ryawe witwa Omega Omega Bosco ja none jaba Imana niyo bavuga ngo ni Alpha na Omega oya sikuvuga ngo Imana ni Alpha na Omega umuntu yo kwitwa Omega hari n'abitwa ba Jesus Yesu kandi atari Yesu w'ukuri rero ni izina ushaka kunyaguhaye kugira ngo nibakumenye rya Kurubone urireke turabona ko polisi kirakurondera ne Bosco risigura iki naretse igifaransa gikeye mugabo ibyo yeno age ntongete ibintu ntazi sigurira Omega risigura iherezo ego kubera ko washimye kunyitere ibizina bijanye n'iherezo urumva urabona yuko wewe uri mu bibazo byinshi cyane uri kurahirwa na polisi abanyagihugu bariko barakurondera ku maradiyo no ku mateleviziyo ni wowe uvugwa gusa Kurubone yishe nyina rero uri mu bibazo byinshi bijya Omega kushitse ngaha ayiwanje cyerekana yuko ibibazo byawe byose
Bosco kandi vyizere gusa wambere umuvyeyi bandanye mbe hafi nta kibazo nukuri wo bukoze je mfashe gusa nukuri ubone impundu hamwe no mubona nukuri no gushima ko ndazi impundu yomfashe numva ngo yarateye imbere impundu nzomubona ntugire ikibazo nzomubona jenge ku kazi ugume ngaha mu nzu ntugumuzerera urabona yuko ubujumbu butarayimenyera mwavutakara siko uguma hanyene lakini ukizomba na kirekire data sema bemo bitumutwe hasi nangi ibintu babyubaka gute data sema pe amanyere kurire biti by'amavoka kino cyoje ni hano uvuze kurya mwana hari icyo bifarana kubona wowe rero uri umuyaya uhajya uvuze mushiki wa Kurubone aba washaka none Kurubone we wari he mbega umbaze cyane rwose turajye mu barabara urinde cyawe ndi inshuti yo kwa Kurubone Kurubone nta inshuti bafise none kuri tatakumenya ni birebire sha ahubwo mbarira Kurubone we wari ibya Kurubone byose niwe utabizi igihe yicanye na wiwe bamurondera ngo bamwice yaciye ahungira i Bujumbura uvuze ari Bujumbura Kurubone Bujumbura Kurubone arahatse mbeho kuvuga ngo bamuhiga n'igipolisi urya mushikiwe nawe bamutoye gute twe twagiye tubona papato na muzana sawa rero urakoze ko niyo nkuru sawa rero urajuza kumuraba ritaka inshuti yawe wamubonye neza genda rero genda umubwire gusa yuko jewe ndamukeneye iruka wahwita nitwa Muimundu Alice. Muimundu Alice? Okay. Nanje nitwa Omega. Aba nsanzwe ndi umugenzi wa Bosco sinzi kumuzi. Asha. Tangaye. Acho que Cadê isso? Isso. Ndagyo kumenya. Naje no bangahangiro sinzi ukuntu bikubwira. Uwo mu mwanya gusa tukaganira harabyishimira kuko maze kumva igeje ryawe hari ibintu byamfashe mu mutima. Numva umenga wo mu mwanya ukwiye tukavugana hariho byinshi bise tukavugana. Ivyari bimugwa mfise yo ndikondaje. Uvuze ngo iri kuranje nje nibuka umunsi na varuguru kwaje simvuki varuguru hanyuma rero itaxi twari turaza umushoferi yarapanze ibintu inyuma rero mu itaxi hari amabido inzoga yitwa ikanyangura yitse
agutwenga neza okay hanyuma rero shaturaje tugeze ku bariyeri abapolisi bacha bamuhagarika hanyuma bamuhagaritse bacha bamubwira ngo ugurura mu ikapa kubera bo bari babonye ibiriyo cyabwe nacyo cyacuze yuguruye ikapa uzatwumva ngo arasubire twese asa polisi sizwe ko bari baza asuyinde tru Arobi. Hanyuma rero ijambo yavuze. Zatwumva. Ngo si Yesu. Ndabaza Yesu yagitse. Ngo ubwa mbere ngo ikana ngo yafashe ngo mazi ngo yahindura umuvinyo. Ngo ubu ngo afashe ngo dusha twanje naringe muri yabuzukuru ngo adahinduye ngo ikanya. Bashika n'ubu. Ndacyatwenga ndabyutse. Omega. Jeda Omega. Ora te uru cyane. Oya yamwe ngo cyofero. Manda ukirero. Je ndafise ndiko ndaje kandi ngo ndateba. Sibyo. Ariko ndakwabise mu ruzo ngo. Muri wani. Nzoza. Je twirirwanye. Umusi wose zo ateguye gusa ivyo utwenga gusa nizo have uruhamoro. Oya. Bapfa kumbwira ni hehe muri wani. Okay. Video yacu ni hajya haruguru gatoyi. Hajya nzu. Hajya nyuma. Hajya kuri wiki. Hajya nyuma. Hajya ho. Sigira kane. Hajya ho ni hafi. Zoza ndazi. Karibu. Ndaryohewe cyane. Sawa, uzibitse. Watse. Shushu merci. Urakoze cyane ndagushimiye. Amangire ngende tuzasubira. Telefone kuri telefone. Ikibazo. Hano ko igihe cy'amashuri kigiye gutangwa tuzakora tuzobonana. So telefone kuri phone. Cash. Okay. Sawa. None ko udashaka ngende. Oya. Reka nigire. W'imisi yose ntushaka ko ngenda. Reka niko ndabikunda. Reka ngende tuzasubira. Kandi igihe sibyo. Sawa n'ikibazo. Bite Omega? Bon. Urakomeye. Okay. Omega, kutashibabaye ni kubera. Bosco. Ubu nibwo buzima mubayeho muri kino gisagara. Ubu buzima ariko tubamo turajya tukaryama tukaraba televiziyo akagenda kwizerera aho yishakiye ayerera hirya no hino yabiri gisagara ubwo buzima tubayemo. Bosco, imicuko y'abana uhinduranya buri munsi nk'umuntu ahindagura sinzi amacuko y'abana. Omega, we washenga kuma amategeko mu nzu yanjye jewe. Si amategeko ndiko ndaguha Bosco. Namba ko ari bwo buzima buno mubaye muri kino gisagara. Kwizina ry'Imana ikino gisagara kitabaye nka Sodoma na Gomora.
wafise uburenganzira bwo kunkankamira jewe Bosco wowe Omega unkankamire jewe Bosco kumbuza ibyo nshobora kwikora ngaha mu nzu yanje Bosco wenda gufata nka papa ndagufata nka mama wafashije muri byinshi iyo ndakubonye ugiye gushaya ndaguhanura nk'umubyeyi nakunuka muzana imicuko ngaha mu nzu zishobora kubikwemerera rero umva ndakubwira ubuzima bwanje bayemo waje ubusangamo wowe ntushobora kubunguza nuko urabyumva kubibona Omega nuko urabyumva Bosco Yesu yavuze ati genda mundindire mu gisagara hanyuma rero kino gisagara cyanyu nuko mwese mubaye namba ari kuno mwese mubayeho Bosco Yesu azohonyeza ukuguru hano umva ndakubwira wabaye pastor umanutse hirya yejo wambaye inginagina usa n'inginagina wambaye inkima aka kanya baze kumunogoza w'ishengero aho ngiye imirongo muri Bibiliya ndabizi ukuri kurababaza Bosco ariko nawe iyumvire bano bana ejo aho bazoba bari mbega wowe amwe polisi obimenya we ntudora mugasha arrête wewe ushaka kuba amategeko mu nzu yanjye jewe tu maajabu anashuka juzi anafika mimi nampatia sehemu ya kuishi kila kitu mimi nampatia lakini hariziki anataka kunicontrol mimi jamaa vipi kama ni mtimo kama nifanye nini watu wengine bwana Hello? Oui. Ya, tunaongea. Okay. Mbona msijali? Kesho asubuhi mapema nitakuja. Ya. Nitakuja. Mbona msijali? Local hotel boy. Basi nitakuja. Nitakuja kama saa 3. Mbona msijali? Ya. Okay. Mundu ugarama jize hano wowe urafise indero wewe urafise indero niwo mutwe wawe urakuja neza wewe ubwo wewe wararezwe na papa na mama wawe oya papa wanje nawe nigeze mbona nico gituma ndakubwire rero twagutoye kugira tukurere sinakuzanye ngaha uba kamenyerano kamwe na Kristo sinshaka kamenyerano kawe na Kristo ndibijya mbere n'ijya nyuma undi munsi ninasubira kubabona muri kumwe
nzomenya ico ngicyo. Omega. Cyo urangera cyane. Ariko ndagusavye urondera indi nkuru imwe usubira kumbwira. Ndarushaho misi yose ushaka amakuru bakasi tuvuge ibintu. Mundo. Muri turasi ndabwire kamwe gusa nusubire. Okay. Twumve nuvya. Okay. Hala ruguru iwacu. Hagatamaga kundo kubareba sana ahubwo umengana umukozi ryashama rihingura inzoga ni kuri blaro. Umengana no yayikoze blaro. Hanyuma gatama kacagenda ahantu bariko barabatiza nyene nana ruguru urana ko babateza mu myonga. Sasa basanga abakristo batonze ku murongo ku bago babatiza urana bambaye impuzu wakagatama ko kacikavuga byose bajya abantu ko babadubika mu mazi cyo bakura byose ajya ari ikintu bariko baratora aratangwa anabwiwa kauka kwanza ro hanyuma kagatama kija ku murongo pastor rabatiza kagatama ati Jesse jambo raha ndashikiriwe nanje mpava sanga babitwaye byose babejeje agatama rero karashikirwa pastor atoko no bagi ndakubatije kwizina rya Jesse ndabatizwe hanyuma bacabura kadubika bakadubitse ngakora kazanye pastor acyamaza ngo mutaha wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kauka kwanza ro kagata mweka unaona boy pastor kwanza azokora muraka anasi muta wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kagatambo pastor nukuri kwimana nkaba nigeze mbona namba nano kuburu nigeze mbona Bro, mbona kabakabye hose sinigeze mbona namba nkano kuburu ko nabonye pastor imbiyo muno nibiki arambwira mose rya gatatu ati mushingana wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kagataba ngo pastor mujena gusigura kuva kera ngo ntaho nigeze mbona ngo hose munakabakabye ngo nta no kuguru ko nigeze numva munaba yatwawe rero ngo gera mu murondera hanisa Mundo. My God. Uraryohera cyane. Uraryohera urumva iyo ndakwivije gusa. Cyane umenga ndagukumbura. Mundo. Je nshaka kwanza simenyane cyane. None twamenyana. Je ndazirambye kana kazamu mugabo kanya nambara ko kamashogi n'amerikani. Masogisi. Masogisi. Je ninje kagoma kamfata ngo n'ibikindi biki. Je sinde musum. Aro. Oya, urazi. Ni wanyemera nzandaze ndagutera blague. Je nkuru je mfise nga. Omega. Masogisi n'umwembere ko cyane. Kubera hajya ku muryango baramugihuza arinjiza umuntu wari wese. Uyu muhungu ngaha Fiston. Ntamwemberera ko hinjira abantu benshi ngaha canke abantu atazi. Arabafuhira cyane. None si musaza we none. Yego. Nazira kawuka. Nuko ataza gutwara. Mundu. Mundu none ndakubaza. Jari kibazo cy'inama niyumvira kukanana gutora inyishu. Sivyo. Kibazo nayo. Nkubu bishitse wewe ugatandukana n'umuryango. Ukiri muto. Hanyuma ukaza wumva nyene umuryango ngo tuvuge nka musaza ari ahantu nyene nk'ahantu wumvise nkaho hantu nka hafi yahuba ndoza kumenya musaza mbere kumenya ngo cyutanga urafise musaza na karero ntanzi ngiye aho ufata ngo gutoza kumuraba cyane Omega ndagusabye iyo nkuru tuyihoze sivyo ako nyine nakaro gusana nayo mfana musaza sawa ntacyo ariko reka tuvyihoze okay mbo Mundu sawa reka tubereke sivyo wewe ndumva naza kumuraba ariko bishitse nawe ukaba waramusezeraniye tuvuge nk'umuryango nkaje we tuvuga sanga narasezeraniye nka mushiki wanje ati ninagaruka nzoguha ikintu kanaka hanyuma uwo mushikanje nkamuronde donc sindamuronde nahari kandi siniyumve no gutanga ivyo bintu mba naramusezeraniye mbega bishitse nk'uwo mushikanje tuvuge agasanga sakiri mbega nije noba ndi mu makosa cankwe yo bari we ari mu makosa ataje kundonde Omega
nibaza ko uri umugenzi kandi ndakubaha reka ivyo birago tubihagarike kandi ndabigusavye sawa ariko umuntu ntabwo cya wiyumvira byinshi nako gusa ndivugira hanyuma nanivuye je kwirabira umupira aya bariko baratana mu mitwe ikimbabaje nuko ekipe narimfanye bayikubise bitatu kubusa kumemaniryo okay reka ngende nande hashiye gusa kugira ndakuramutse hanyuma nzogaruka tuganire neza sivyo narasumwana sawa wakoze ako ntushapura navavuga ngo nije eka sinigana ndakora ko jewe ka mundu eje sawa mubwire basagi mimi masagisi mubwire je ninaza ntazusha kutambaza ibintu byinshi kurayo Chufina mwana wa mama Chudeka kwa bisi ntibagitwenga uzobona byinshi igikuru no kwihangana twese turi ingenzi utazi vyisaje